Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze ku biganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kure yanyu nayo yacu muri News TV. Ni amakuru ahejeje kudushikira y'ibyavuye mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni rwabereye i Gitega muri kasho nkuru muri prison nkuru hariya i Gitega. Sentare Nahinyuzwa yatangaje amagambo akomeye cyane ndetse inavuga amakuru mashasha yuko hari ibyaha byagirizwa General Alain Guillaume Bunyoni bishasha mugabo muraza kuvyumviriza muri aya makuru. Gusa birakomeye kuri General Alain Bunyoni, biri kuvugwa ko rero azakatigwa burundu nkuko bari kugenda babitangaza. Ni amakuru ababaje ku bakunzi ba Alain Bunyoni, muraza kuvyumviriza neza muri aya makuru twabateguriye. Ni amakuru menshi yaranze urubanza rwa General Alain Bunyoni imbere y'urukiko hariya i Gitega. Si ivyo nyine turaza kubabwira ko kandi mu serukiro rwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri kuvuga ko igisirikare ca leta FARDC kiri gutanga isomo rikomeye cyane ku gisirikare ca M23 ngo naco noneho kiri gukizwa n'amaguru. FARDC biciye muri Christian Ciwewe mu muvugizi uvugira iki gisirikare ca FARDC we aravuga yuko ubu ngo bamaje kwigarura uduce tubiri mu migwano iri kuba muri iki gitondo. Birakomeye rero n'andi makuru menshi tubafitiye, munyemerere tuyarambore. Reka nkingurukiye cyane mugabo abaheje gufyonda sabone ko batarabikora amanuka munsi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona kazogera nyene ufyonde ko amatoje turabana mu makuru twaguteguriye kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe, amakuru tuba twatunganyirije ngaha kuri Burundi News TV, amakuru abagizwemo uruhare n'abamenyesha amakuru bagiye batandukanye bari ijya nino haba mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu serukiro rwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Mbahaye ikaze mugabo nshuti banywanyi bacu, munyemerere amakuru yacu tuyatangurire kuri ari kuvuga ku rubanza rwa General Alain Bunyoni. Bikaba biri kuvuga ko General Alain Guillaume Bunyoni murabizi ko ku munsi w'ejo hari kwigenekerezo rya 27 Rusama 2024 aho General Alain Bunyoni yagejejwe imbere y'urukiko Sentare Nahinyuzwa mu rubanza rukomeye cyane uyu mugabo yarafise ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru ari kugenda avugwa menshi ndetse n'ubutegetsi ndetse na Sentare Nahinyuzwa ya Gitega, santare ya Gitega uko iri kugenda ibitangaza. Mwijoro ryari ryatambutse mbere yuko uru rubanza aruba cyangwa se General Alain Bunyoni agezwa imbere ya Sentare Nahinyuzwa i Gitega mwijoro ryo kwigenekerezo rya 26 hari kuwa Mungu. Vyari bikomeye cyane kuri General Alain Guillaume Bunyoni bivanye nuko uyu nguyu yararinzwe bikomeye cyane ndetse hari n'ibihuha biri kuvuga ko yaba yaturutse gereza yaturutse muri kasho, dore ko hari n'amakuru agenda avugwa yuko hari abategetsi bamwe mu gihugu c'u Burundi bashigikiye Alain General Bunyoni ko asohoka mwikasho. Bikavugwa yuko rero aba ngaba bagamije kumutorokesha akambuka imipaka y'igihugu c'u Burundi. Uyu General Alain Bunyoni biravugwa yuko byari bimeze nabi ku munsi wa Mungu, dore ko umutekano wari wose ngaha i Gitega mu ngwa mukuru wa politike bivanye nuko iki gikomerezwa gikomeye cyane uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni ubwo yaravyuka aburanishwa kuri iyi tariki ya 27 Rusama 2024. Umutekano wari wakajijwe imbonera kure igisirikare ndetse n'igipolisi. Bikanavugwa yuko imbunda n'ibigwanisho bikomeye cyane kuri prison afungiyemo n'imbunda ku mutwe we bikomeye cyane kugira atatoroka ubugenzacyaha, dore ko itangazo rikomeye cyane n'ubundi ngo ryari ryaturutse ngo muri ntare rushatse ndetse no ku mukuru w'igihugu avuga ko bakwiye kongera umutekano kuko hari umugambi mubisha wo kuba General Alain Guillaume Bunyoni yatorokeshwa mwikasho ngaha i Gitega.
Ivyo ngivyo ni ivyabanjije ariko hari amakuru asohotse kuri aya masaha y'iki gitondo ari kuvugwa n'ubundi uko Guillaume Bunyoni uko urubanza kuburanishwa vyagenze imbere ya Ntare Rushatsi. Are Guillaume Bunyoni ari kwagirizwa ivyaha bishasha mugabo vyiyongera ku vyari ibisanzwe, dore ko sentare Ntahinyuzwa yamushikirije izindi manza zikomeye cane ndetse n'ibindi birego bishasha vyo kuba yarashaka gufatanya n'ubutegetsi bwa Tanzania ndetse n'umugambwe wa Tanzania mu kureba uko bamufasha mu gutembagaza ubutegetsi buriho mu gihugu c'u Burundi buyobowe na General Major Evaristo Ndayishimiye, ndetse akaba ari no gushinjwa ivyaha bikomeye cane vya ruswa, ngo kuba yarariye ruswa zigiye zitandukanye no kunyereza imisoro mu gihugu c'u Burundi. Ni ivyaha bibiri vyiyongereye n'ubundi kuvyo yarasanganywe, dore ko uyu yagirizwaga gufasha imitwe yitwaje intwaro igwanya ubutegetsi bw'u Burundi ndetse no gushudika kuba abanywanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, kugambirira babishaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu Burundi. Ivyo vyose rero akaba avyagirizwa na ruswa. Rero ubutegetsi bw'u Burundi bwahise bumuta muri yombi, dore ko amaze igihe bamwe batari bake n'ubundi bavugaga ko General Alain Guillaume Bunyoni yaba yarapfiriye muri gereza, dore ko usohoka muri gereza z'igihugu c'u Burundi nawe aba akomeye cane kandi Imana ibi muri impande, kubera ko abazivuyemo cyangwa se abazifungiwemo batangaje Burundi News TV ko ahangaha ari mw'iyiciro ndetse bikomeye cyane. Uwava muri iri pirizo aba ari umurame, dore ko ngo haberamo ibintu vy'ubwicanyi bigiye bikomakomeye cyane. Nibwo rero General Guillaume Bunyoni yatabwaga muri yombi, hakagenda hasohoka amakuru agiye atandukanye, bamwe badatinya no kuvuga ko yaba yarapfuye. Gusa abamubonye muri sentare Ntahinyuzwa bavuze ko ubuzima bwe uko bigaragara butifashe neza, ndetse n'abanyepolitike bamwe batangiye kugaragaza yuko uyu nguyu n'ubundi afashwe nabi muri gereza mu gukubitwa bikomeye cyane ndetse no kuba yafatwa nabi. Uyu nguyu rero wahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi, arongoye igisirikare ndetse n'igipolisi nabo bari bafatanyije, batawe muri yombi bagirizwa ivyo vyaha. Rero kuri uyu wa mbere uheze hari kwigenekerezo rya 27 Rusama 2024, Alain Guillaume Bunyoni akaba yaragejejwe imbere ya sentare Ntahinyuzwa muri santere ya Gitega mu mugwa mukuru wa politike Gitega. Uyu nguyu rero bikaba vyaranzwe ko agiye gufungwa burundu mu gihugu c'u Burundi, nk'uko General Major Evaristo Ndayishimiye yavyifuzaga. Yavugaga ko mu marenga, murabizi ko mu gihugu c'u Burundi hafubye kudeta yo gutembagaza ubutegetsi. Iki ni igihe umukuru w'igihugu n'ubundi yarari mu rugendo ku migabane mpuzamakungu muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye inama ikomeye cyane y'abakuru b'ibihugu. Ahabwa amakuru ko ubutegetsi bwe bwatembagajwe sukuza igitaraganya. Rero biravugwa yuko General Alain Bunyoni vyose ngo vyamenyekanye ari we wari ubyihishe inyuma, bityo ahita atabwa muri yombi. Rero umukuru w'igihugu c'u Burundi abivugiye mu marenga akomeye cyane, yavuze yuko hari nk'abo Imana yaremye kugira abateze inyuma cyangwa se bateze umutekano mukeya mu gihugu c'u Burundi, batume kidatera imbere. Yavuze ko abo bakwiye guhanwa ndetse no gufungwa burundu. Uwo rero yavugaga ni General Alain Guillaume Bunyoni, nubwo vyumviswe n'abakeya. Ndabakengukiye cyane rero mugabo mwe mwaje gufyonda sabone ko utarabikora manko munsi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona nakazogera nyine ufyonde ko hamatoje turabana mu makuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe. Dukomeze n'ibyaya makuru ari kuvugwa kuri urubanza rwa General Alain Bunyoni. Ni amakuru menshi ari kugenda asohoka ndetse na sentare Ntahinyuzwa muri santere ya Gitega mu mugwa mukuru wa politike Gitega, hari kuba haturukayo amakuru menshi bari kugenda bavuga ndetse banakwirakwiza bavuga ko General Alain Bunyoni, dore ko hari n'abatangiye kuvuga ko ivye birangiye. Umuryango we wari waje kumviriza uko urubanza rwe ruracibwa, warihevye bikomeye cyane mu marira menshi ndetse n'abakunzi ba Bunyoni. Uyu nguyu bakimara kumva ko ahubwo ari kwagirizwa ibindi byaha bigiye bitandukanye. Gusa hari abadatinya kuvuga ngaha mu gihugu c'u Burundi yuko
ibi ari ibyaha bishingiye kuri politike ndetse uyu mugabo ko yari indakemwa mu mico no mu myifatire ari ubutegetsi bwamugambaniye ndetse ari ibyaha bishingiye kuri politike cyane cyane ko ibyaha yagirizwa atabimenyetso bifatika bihari usibye ivyo bahimba. Abakunzi rero ba Generali Alain Guillaume Bunyoni batangiye kugaragaza ko ubutegetsi bwa Neva Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yuko bukomeje kwibasira bamwe mu bategetsi mu gihe abona ko atawe wamuvugiramo kandi ugerageje kugaragaza ukuri ko atashoboye kurongora igihugu c'u Burundi dore ko hari n'abatangiye kuba bamugaye bavuga ko atabyo ashoboye mu kuba yarongora igihugu c'u Burundi abo rero baca batabwa muri yombi mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru dukomeje kugenda atugeraho bikomeye cyane kuri Burundi News TV n'ubundi ni benshi murabizi ko abamenyesha amakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi bibasiwe bikomeye cyane aho abamenyesha amakuru bavuga amakuru yerekeranye no kuri guverinoma no ku butegetsi bagaca batabwa muri yombi bivanye nuko aha mu gihugu c'u Burundi ata demokarasi ihari nkuko bamwe bagenda babigaragaza. Abanyagihugu bamwe bakomeza kugenda bavuga ko nta mukuru w'igihugu kugeza uyu munsi bafise kuko atacyo na kimwe yabagejejeho ahubwo igihugu cyahise gisubira inyuma. General Major Evariste Ndayishimiye Nyincubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi n'ubundi akaba yaragiye asimbuye umuhisi Pierre Nkurunziza akaba yarasanze aho igihugu cari kigeze aho kugira akizamure ahubwo kikamanuka mu bukungu mu bya gisirikare ahubwo abanyepolitike mpuzamahanga mu bya gisirikare bakomeza kugenda bagaragaza ko igihugu c'u Burundi gikomeje kuba cyasubira inyuma gukoroka mu bukungu bivanye n'umuperezida uriho udafata imyanzuro ikomeye cyane dore ko kandi bagaragaza ko atari mu bukungu gusa mu bya gisirikare ndetse n'ibikorwa remezo byose biri kuba byakoroka. Baragaragaza ko inzego z'igisirikare nubwo zidatobora ngo vuge harimo icyuho gikomeye cyane mugabo dore ko abasirikare b'abarundi bari kujyanwa mu seruko rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwanya ku mwanya kandi ari nako bari gutakariza ubuzima. Abenshi rero mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD n'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri baragaragaza yuko iki ari igihombo gikomeye ku banyagihugu b'igihugu c'u Burundi kandi ngibingibi umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ari kubikora mu nyungu ze bwite zo kohereza abasirikare mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu masezerano ubutegetsi bw'u Burundi bwo bugaragaza yuko bwasinye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuba batabarana mu bya gisirikare ndetse General Major Evariste Ndayishimiye we yanagaragaje ko nta gihe na kimwe atazigera atabara mugenzi w'igihugu c'u Burundi ubutegetsi bwa Kinshasa. Ivyo rero abanyepolitike baba baherereye mu gihugu c'u Burundi ndetse n'umugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri baragaragaza yuko ibingibi bikomeje kubangamira bikomeye cyane abanyagihugu banagaragaza yuko ari igihombo gikomeye ku gisirikare cy'igihugu dore ko hari abadatinya no kuvuga yuko iyi ntambara itaraba igihugu c'u Burundi atampamvu nimwe babona yo kohereza abasoda b'igihugu c'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abakomeje kugaya uyu mukuru w'igihugu ni benshi ndetse tukanababwira ko vya Generali Alain Guillaume Bunyoni vyo vyarangiye bivanye nuko ubutegetsi ari bwo bumufise mu maboko ndetse no kuba yababarirwa ari ibintu biri kure cyane mugabo bivanye nuko umukuru w'igihugu ari we wenyine ufise ububasha bwo kuba yagirira ikigongwe uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi akaba yarekugwa. Naho bitabaye ivyo General Alain Bunyoni ivye byaba birangiye gutyo ubuzima bwe bwose muri gereza cyangwa se muri kasho nkuko benshi bakomeza kugenda babivuga mu gihugu c'u Burundi. Ubuzima bwa General Alain Bunyoni
burakomeza gukurikiranwa ndetse n'amakuru turagenda tumenya ni ahangaha honyine wayasanga kuri Burundi News TV, ni honyine usanga inkuru zicukumbuye, inkuru tuba twabateguriye ni inkuru zikomeye cyane ziba zivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere tuve ku rubanza rwa General Bunyoni n'ubutegetsi bwa Gitega uyobowe n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, ahubwo tujye ku zindi nkuru ziri kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko umugambi uri ku butegetsi seneri warangije kugaragaza yuko uzatanga kandidatire mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe 2025. Bikaba biri kuvugwa yuko rero seneri nubwo iri kugandaguzwa bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, murabizi ko wari urongoye uyu mugambwe wa seneri yeguwe ndetse akirukanwa bivanye n'ubugambanyi CNDD FDD yakoreye seneri. Bikaba biri kuvugwa yuko seneri rero ngizatanga kandidatire mu matora y'umukuru w'igihugu nyuma yo kugandagurwa bikomeye cyane n'umugambwe uri ku butegetsi ndetse na ruswa ikomeye cyane, dore ko amakuru dufise twahawe na Agathon Rwasa igihe yaganiraga Burundi News TV yavuze yuko ahangaha harimo ubugambanyi bukomeye cyane ndetse ari umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ngaha mu gihugu c'u Burundi, yuko aribo batumye ava ku burongozi bw'umugambi wa seneri utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko Agathon Rwasa wari urongoye n'ubundi uyu mugambwe uri ku butegetsi yavuze yuko atazahwema mu kuba umumambure cyangwa se umunyamuryango w'umugambwe seneri utavuga rumwe n'ubutegetsi, kubera ko ngawukunze kandi akunze kugaragaza ibitagenda mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru akomeje kugenda avugwa kuri uyu mugambwe seneri, ndetse banavuga yuko umwanya ku mwanya Agathon Rwasa yasubira kurongora uyu mugambwe uri ku utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri, bivanye yuko ngo ari we wenyine nyine ushoboye kurongora uyu umugambwe. Bikanavugwa yuko iyi seneri ngo nubwo yashizwemo ruswa n'urwango rukomeye cyane rwo kwanga Agathon Rwasa wari umurongozi w'uyu mugambwe wa seneri, birakomeza kuvugwa yuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD n'ubundi wakomeje kugenda utambikamo amahera muri uyu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bikanavugwa yuko uyu ubungubu urongoye uyu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi uyu mushinga nahe, bikavugwa yuko uyu nguyu yashizweho n'ubutegetsi nta mbogamizi n'imwe rero seneri zongera guteza ku mugambwe uri ku butegetsi ndetse no kutavuga ibitagenda. Abanyepolitike bamwe mu gihugu c'u Burundi barakomeza kuvuga yuko umugambwe uri ku butegetsi ukomeza gukandamiza indi migambwe ikorera ibikorwa bikomeye cyane vya politike hano mu gihugu c'u Burundi, bakagaragaza yuko rero kuva Agathon Rwasa yararetse cyangwa se yarahagaritswe mu kuba yayobora cyangwa se yarongora uyu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri ari ikintu gikomeye cyane mugabo, ndetse seneri yatakaje umushinga nahe wari uzi kugaragaza ibibazo ndetse no kugaragaza Uburundi mu ishusho ya nyayo. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru ari kudushikira ubu nonaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko biri kuvuga ko intambara yakomeje gufata indi ntera, dore ko umuriro uri kwaka harasa ni mu gihe biri kuvuga ko ingabo za leta FARDC ziri kwatsa umuriro ukomeye cyane ku mugambwe uri ku butegetsi ndetse no kuri uyu muhari wa M23, dore ko biri kuvuga ko abangaba bakijijwe n'amaguru muri iki gitondo. Ni mu gukubitwa gukomeye cyane kubereye Isake, aho M23 ikubiswe bikomeye cyane nk'uko General Ciwewe abitangarije Radio Okapi ni ya MONUSCO ikurikirana ivy'intambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru akomeye
cyane aturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho biri kuba ko FARDC yigaranzuye bikomeye cyane iki gisirikare cya M23, dore ko ngo cyasubiye inyuma za Mushaki ndetse na muri teritwari ya Masisi zikamanuka Kibumba, ngo izi ngizi izi nyeshamba ariho zaherereye, nubwo M23 nta kintu irabitangazaho, ariko ku makuru dufise kandi afatika nuko biri kuvuga ko iri kotswa igitutu n'ingabo za FARDC ni mu bitero bikomeye cyane SADC ndetse n'izi ngabo z'u Burundi biri kotsa igitutu gikomeye cyane iki gisirikare ca M23, bikaba biri kuvuga ko rero abangaba bahungiye aho bita Kibumba ndetse na Kiwanja. Ni amakuru akomeje kugenda aturuka ku rugamba, ariko kuba ari iyo n'abamenyesha amakuru uko bari kugenda babidutangariza ngaha kuri Burundi News TV, bavuga yuko ari umuriro ndetse n'isasu rero bikomeje kuba vyahungabanya abaturage, ndetse n'abaturage bakomeje guhunga ari benshi bivanye nuko bari gukiza amagara yabo. N'urujya n'uruza hano mu mujyi wa Sake, bikaba biri kuvuga ko biri gutegwa n'iyi migwano iri kubera muri iki gihugu n'ubundi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao.